uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bujejwe kuronsa imfungurwa zikwiye abenegihugu bose hisunzwe ibi bikurikira cane gutunganya neza imirimo ari byo umuntu yovuga gutwara neza, kongereza umwimbu wo mu burimyi n'ubworozi hamwe n'uw'amafi, guha agaciro umwimbu wo mu burimyi n'ubworozi, guteza imbere ubushakashatsi bufatiye ku burimyi n'ubuhinga mu by'imfungurwa hamwe no kubungabunga ibidukikije. Muri iki gice ca mbere c'umwaka wa 2018 ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije twaranguye ibi bikurikira dufatanije n'abasanzwe badufasha mu iterambere. Mu bijanye no gutunganya neza imirimo, aha twoshimikira cane ku vyegeranyo n'amanama. Vyegeranyo bitandatu vy'ivyaranguwe mu kwezi bijanye no gushira mu ngiro imigambi ya leta mu bushikiranganji byaratunganijwe. Twarakoze ibikorwa rusangi 8 kugira duhimiriza abakozi kugwanya igiturire, gukorana neza no gutonda ku masaha ku kazi. Navyo nyene ivyo bikorwa byararanguwe, gutunganya ibikorwa bijanye n'uburimyi hamwe n'ubworozi. Aha tukavuga amanama ashika kuri 6 yakozwe, muri izo hakaba harimo imwe yakozwe mu rukurikirane rw'amanama yama akorwa mu mugwi wiyaguye ujejwe uburimyi n'iterambere mu gihugu hagati. Iyo nayo ikaba yari ijanye no kwegeranya uburyo kugira tugwanye ingwara y'akaranda k'impene n'intama. Vyongeye inama zitari nke zarakozwe hamwe n'ingendo zo kwishikira ku kivi kugira ngo turabe ingene urugero rw'ibikorwa biriko birakorerwa hariya mu gihugu hagati. Mu bijanye no kongereza umwimbu mu burimyi, ubworozi n'amafi, twofatira nko kuvyerekeye ku kongereza umwimbu, hariho imyonga n'ibibanza byatunganijwe bishasha. Twovuga nk'amahegitari 1206 y'imyonga yatunganijwe, hamwe n'amahegitari 2308 twashoboye gushiramo imiringoti yo kuvomera. Aha ni mu ntara ya Cibitoke. Hariho ibijanye mu kugwiza n'umwimbu no kwegereza ivyankenerwa abenegihugu. Aha twovuga nk'amasoko yo kuzotanga imbuto z'ibigori bya kijambere bigera amatoni 250 hamwe n'andi matoni nyene 250 y'ibigori bisanzwe yuko ageze ku rugero rushimishije. Hariho amasoko yo kuzoronsa abenegihugu ifumbire amatoni 30,000 y'ifumbire y'ikizungu hamwe n'amatoni 7,800 y'ishwagara. Navyo nyene vyarakozwe bigeze ku rugero, amasoko yaramaze gutangwa. Imiti yo kugwanya udukoko n'ingwara zibangamira imirima yoyo yaramaze gutunganwa neza. Ubu iyo miti tuyifise mu bubiko ari Igitega. Hakaba hariho kandi n'ivyo kugwiza imivyaro y'ivyamwa. Aha twovuga nk'imivyaro 100 ya marakuca hamwe n'imivyaro 30,000 y'imicungwe yamaze gutungana. Kongereza ubworozi hamwe n'amafi, aha twomenyesha yuko inka zigera ku 8,376 zamaze gucancwa hakoreshejwe urushinge, kandi hari hatekanijwe inka 10,000.
hari imivyaro y'amafi twovuga utwana tw'amafi ibihumbi 70 twamaze kwimbugwa twari ku mwaka twihaye imivyaro y'amafi agera ku bihumbi 150. hari inyanja 4 ziriko ziratunganwa mu ntara ya Ngozi, muri Karusi no muri Bujumbura rirano. Mu kongereza umwimbu kandi w'ibiterwa bihingurwa biciye mu mahinguriro, aha twovuga amasoko ari ku rugero rwiza rikaratangwa kugira ngo turonke imbuto z'ibigazi zingana ku bihumbi 131,400. iyo soko ikaba igeze ku rugero rwiza. Mu bijanye n'ipampa hariho amahegitari 3,199 yamaze kurimwa hariya mu ntara ya Cibitoki, Bubanza, Bujumbura, Rirari na Rutana. Mu bijanye n'icayi hari amatoni y'icayi kibisi angana na 32,393 kuri ku matoni 52,945 yari yategekanijwe. Ku bijanye n'ikawa, ikawa ishoka hanze ubu tumaze kugira ku matoni 19,778 ku matoni 15,000 yari yategekanijwe. Ico gikorwa nk'uko twakivuze kikaba caranguwe ku bice bingana 126 kw'ijana. Aha nagomba nkebure bavandimwe bamenyesha makuru yuko hariho urwandiko twabonye muri no minsi, twasanze batanze inkuru bayicuritse ahantu aho kukaba ari uguhuvya abarundi n'amakungu, tubasaba kumbure yuko nitwabatora bogerageza gutanga inkuru yo ni ibintu byanditswe. Guhesha agaciro umwimbu wo mu burimyi n'ubworozi, harubatswe novuga uduhinguriro bakoreramo amaforomaje hariya Ikarusi. Hakaba hariho n'ibibanza byo kwegeranirizamwo umwimbu cangwe w'amata cangwa umwimbu dusaruye. Aha tukabona ko hariho ibigo bigira 6 byamaze kubakwa. Hari kandi n'ibibanza byo kubikamo umwimbu bigera kuri 6 kw'icenda byari byategekanijwe byamaze gushigwako. Hari n'ibigo by'isuzumiro z'ingwara z'ibitungwa 4 kuri 5 zamaze gutunganwa. Amasoko y'ibitungwa ashika kuri 4 ibibanza byaramaze gutunganwa neza, kandi n'amashuniro ya kijambere yaramaze gutunganwa mu ntara ya Rumonge, bikaba bigeze ku rugero rwiza cyane. Guteza imbere ubushakashatsi bufatiye ku biterwa, ku bworozi hamwe n'ubworozi bw'amafi, iki ni igikorwa ca misi yose. Ubwo bushakashatsi bukabandanya bukorwa ku biterwa by'ibiraya, ibitoki, eka mbere n'amateke. Hakaba kandi hari n'imbuto z'ibanze z'ibigori, ibiraya, ingano, umuceri, isoya, irengarenga, imbuto z'ibijumbu n'ibikoti byamaze gutungana. Ku bushakashatsi bujanye n'ibitungwa, aha buriko burakogwa ku nka, ku mpene no ku ngurube. Twatubona ko hariho inyana 42 zamaze kuvuka. Twari twiteze
ku mwaka wose 80, hakaba n'utwagazi tw'impene 17 hari twategekanije umwaka wose 30, hamwe n'ibibuguru bigera ku 112 hari hatekanijwe 100. Murabona yuko ku ngurube byagenze neza cyane. Ubushakashatsi bufatiye ku buhinga mu bijanye n'ifungurwa, aha ni muri ca kigo Senteya, hariho ibijanye no kuhingura be no kubika. Hakaba harabonetse ubuhinga butanu bwo guhingura imfungurwa, n'ubuhinga 8 bwo kubika imfungurwa twirimira ahiwacu. Kubijanye no kubungabunga ibidukikije, twobamenyesha ko kwigenekerezo rya 19 ndamukiza umwaka wa 2018 ubushikiranganje bwatunganijwe bushasha bwongerwa ko igisata c'amazi, ibidukikije no gutunganya n'amatongo, bukaba bwitwa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Aro tukagira n'amahirwe ibisabwa no gutunganya ubwo bushikiranganje bikaba byose byabonetse. Hariho gutunganya amasoko y'amazi ari umwitwarariko uhambaye cyane, gushiraho no gukingira ahategekanijwe gukingirwa. Ico gikorwa kiriko kirangurwa mu ntara ya Bururi na Rumonge. Hariho guca akarimbi no kugarukana akabombera. Ivyo bikorwa biriko birangurwa mu mwonga wa Kabuyenge, kandi bigeze ku bice byiza. Hariho kugwanya itosekara no gukura ivyonona ibidukikije. Aha mubona nka bya bikorwa byo gukura ibikoresho n'amasashe atabora. Guteza imbere no gutunganya neza ibijanye n'amashamba. Hariho aha ibitara bigera ku hegitari 600 biriko biratunganwa kugira ngo bizotegwemwo ibiti. Hakaba kandi hari no kubanza gusuzuma neza uko urugero rw'amashamba uko wifashe mu bijanye no kuyakingira. Ivyo bikorwa bikaba biriko biratunganwa hamwe novuga gupima no gusubiriza ku gihe ibipimo by'umubumbe w'isi. Aha novuga ni muri Ijebu. Ibikorwa bitari bike rero biriko birarangurwa nk'uko mukunda kubikurikirana ku munsi n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu bijanye n'imvura. Ngira ngo ico gikorwa cama caciye kumbonesha kure y'igihugu. Hariho n'ibindi bikorwa byakozwe nko guhimiriza abakozi gukorera hamwe no kwishikira ku kivi. Hakaba hari kandi kurondera uburyo bujanye no kugwanya akaranda k'impene n'intama, ariko no kurondera uburyo bw'iyindi migambi itandukanye mu burimyi n'ubworozi. Bikaba bigeze ku rugero rushimishije. Hari imigambi muri kazoza igiye kuza kavuba. Aha naho tuzoca dushira inguvu no kuraba ko muri kino gisata c'ibidukikije hobonekamo imigambi iboneka. Hariho gutunganya gushasha ubushikiranganje nk'uko nabivuze. Ico gikorwa kikaba caratunganijwe neza. Twisunze rero ibyo ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwategerezwa kurangura mu gice ca mbere cy'uyu mwaka wa 2018, bifatiye kwishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta. Twovuga ko ibikorwa vyakoze ku rugero rushimishije cyane.